Amashi twakira umubyeyi wacu amashi becane twakire Sebarundi kiza cy'Uburundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akaba ashaka umukuru w'inama nkuru y'intara nawe yari kumwe n'umutambukanyi wiwe ari kumwe na Nyamiteka umukuru w'inama nshingamateka akaba ari no mu nama nkuru y'inararibonye n'izindi ndongozi tutibagiye nyakubahwa umunyamabanga umugambwe mu ntara nziza ya Gitega umugwa mukuru wa politike. Nyanicyubahiro Mana mushobora byose, Mana y'u Burundi, Mana y'abasogokuru, Mana ya nkuru nziza, Mana ndayishimiye nuhabwa icyubahiro. Nyanicyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, mukaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye n'umutambukanyi wanyu. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka, mukaba no mu nama nkuru y'inararibonye. Nyakubahwa Cegera cy'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD n'umutambukanyi wanyu. Banyakubahwa muri muserukizi bukuru bw'umugambi CNDD-FDD n'abatambukanyi n'abanega banyu. Nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wanyu. Nyakubahwa Cegera cy'umukuru w'igihugu, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa mutambukanyi wa sogokuru Petero Nkurunziza, bubahwa muri mu biro by'inama nshingamateka n'inkenguzamateka, nyakubahwa muhuza w'abarundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa bashingamateka bakenguzamateka, banyakubahwa bashikiranganje, banyakubahwa bakozi b'Imana, banyakubahwa mwaje muserukira amashira hamwe aharanira iterambere ry'abene gihugu, banyakubahwa mwaje muserukira imigambwe yemewe hano mu Burundi, banyakubahwa batumire bahire tugire Kristo. Yesu ashimwe. Assalamu alaikum.
Kuri uyu munsi mwiza wa kane igenzi ya 2020 umwaka wa 2021 mbanje gukengurukira Imana yawudushikanye ko turi bazima nihabwe icubahiro. Magaze ngaha imbere yanyu rero kugira ngo ndabaha ikaze nongenda ndabakengurukire kubona mwaremeye kwitaba ubutumire bwacu. Ni nakandi kajyo kandi ko kwibuka no kongera gushimira Imana kwizina ry'abagumyabanga ku vyiza byose yadukoreye muri uyu mwaka urangiye 2021. Iri huriro rishitse mu gihe ciza, rishitse turi mu ntango z'umwaka mushasha w'2022. Mu nkundire rero manze ndabipfurize mwese umwaka mwiza uze babera umwaka w'imigisha n'imihezagiro biva ku Mana, umwaka w'amata n'ubuki, amahoro n'amahonda, muze mugira amagara meza, muzovyare muheke, murime mwimbure, eka muzowuronkemwo ibiza byose biva ku Mana yacu. Dusubije amaso inyuma tukaraba ivyo twayagiwe mu mateka y'abasogokuru bacu, turashobora kwatura tudakekeranya ko turi mu makanda yabo. Mwirage ryiza ryo kubaha no kubahiriza Imana mu kuyiha ikibanza cya mbere muri byose na hose. Ivyo byagaragarira no mu civugo caranga Uburundi ari Imana umwami Uburundi. Naho bakava amahanga baje mu Burundi bagashaka ko duhindura byose, Imana yacu ntiyahinduye izina, yamye yitwa Imana, n'ubu ni Imana, no muri kazoza izoguma yitwa Imana. Ijambo Imana Sigitariano, Sikigereki, Sigifaransa, si ikibirigi, Sigisaudiya, ni Kirundi. Intsinzi ya mbere ikomeye rero twarose ni yuko Imana yacu itigeze ihinduka canke ngo ihindugwe. Twihweje intambwe Burundi bugezeko, turemeza neza ko byose ari Imana yavyikoreye, twebwe twabaye ibikoresho byayo gusa. Mu nkundi rero ndongozi cuti mwese mwitavye buno butumire, mbanze ndabashimire, ndabaha n'ikaze muri kino kibanza c'imigisha. Mwiyumve rero bashitsi ko muri iwanyu, kandi ntihagire uzotaha uko yaje ataco yungutse. Tugiye kumara iminsi 3 imbere y'Imana nkuko twavyiyemereje, tukagira isezerano muri wa mwaka w'2001, eka mbere twarinagura mu 2018 hari haje imbere tugiwe n'Imana, twahisemwo kuhubaka igicaniro cy'iryo sezerano twagize atagahato. Kandi ibikorwa bigeze ku rugero rwiza mu bishimigwe, nivyo kubera mwaritanze n'ubumukomeza mwitangira ico gikorwa c'iteka. Twakoranye kuri uyu munsi turabarundi bafise ku mutima isezerano, duhuzwa n'iciyumviro ciza kivuga giti indongozi n'urufatiro rw'ubuzima bwabo ijejwe. Ni icivugo ciza kidukaburira nk'indongozi kwisuzuma, kwigaya aho bitagenze neza, no kwihaya aho twakoze bigashimwa. Narijya turi mu ntango z'umwaka, ubwo twoba twarazirikanye ko turi itara, umuco, icitegererezo mu mvugo, ingendo n'ingiro. Mbega umutahe twahawe n'Imana n'igihugu woba warungutse canke warahomvye? Umwe wese yibaza ati, mbe mu mabanga najejwe n'Imana n'igihugu ubwo ndi icitegererezo, ndi umuco w'abarundi mu mvugo, ingiro n'ingendo. Tuzoronka rero akaryo muri iyi minsi 3 ko kuronswa inyigisho zisunga ico civugo,
abahinga batuvome mu byanditswe vyeranda, gutyo badukomeze mu migambi no mu ihangiro dufise nk'umugambwe nk'indongozi zishira imbere neza y'abenegihugu. Aya masengesho kandi abaye hasigaye iminsi mike ngo umwaka urumane abagumyabanga batwizeye ngo tubaje imbere nk'umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD. Hari muri intara nziza ya Gitega iyo ya 24/0/2021 twari tumaze iminsi 3 imbere y'inyonga z'Imana. Mufashe gushimira Imana ku byakoretse byose byiza. Naho atawishima nk'uburongozi bw'umugambwe, turashima cyane ubwira, ubukerebutsi, ubwenge, ubumenyi, umutima wo gukunda igihugu no gukunda ibikorwa twabonye ku kivi hirya no hino mu gihugu aho twashitse hose. Muri aka kanya kandi dukengurukire Imana yacu yatuzigamiye indongozi muri uwo mwaka turangije, tunayisaba ngo yamize ikiganza cayo kuri zo ihezagira n'ibikorwa bitegekanijwe kuranguka. Dukeze umuvyeyi wacu Sebarundi kuko yagumye kwiraga irya sogokuru wacu mu gukundisha igihugu, kutwigisha kuzirikana abarundi cyo turi no kudukundisha ibikorwa, na cyane cyane mu gufata iya mbere aduha akarorero. Twarashoboye kugendera intara zose, ubu mbere n'amakomine tukaba twaratanguye dusanga abagumyabanga ku kivi, dusangira ijambo n'ibikorwa. Abagumyabanga turabakeza ko bafashe ya mbere mu gushikira imigambi ya leta mvyeyi, leta nkozi iriko irarangurwa, turabateye intege. Umwaka turangije wabaye umwaka w'akaruruhore, wabaye umwaka w'agacerere n'ituze mu gihugu, na kare ahari ibikorwa amajambo abamake. Naho ari agacerere mu gihugu ntawo ryama umukondora zose. Sogokuru yarabivugiye ahanyene muri kino kibanza ati murubake igihugu mucubake mugavye kuko umwasi aracariho. Abene igihugu barabandanije baduza ikivi mugabo barikanuye. Basokuru bavuze bati Uburundi bugona buri maso, ntihagire uwibaza ngo nagacerere ngo barasinziye. Ivyo vyatumye abashaka kudurumbanya amahoro n'umutekano bawurizwamwo. Sogokuru wacu yarabivuze ati uzowatsa bazomuzimirizako. Basogokuru bati urukarihije nawe ruramumwa. Natwe tuti kandi rumumwa igipara. Aya masengesho rero ahuza amadini yose mu butandukane bwo kwemera yongere kudukomeza mu kwitwararika ivyo Imana idutegeka, na cyane cyane twebwe twashizwe imbere ngo tuyobore abandi. Dusenge mukuri kugira ishaka ry'Imana ribandanye riranguka mu Burundi, abene gihugu bose batunganirwe mu byabo no mu babo. Ndangize rero ndabararikira gutega yompi, mwugurure imitima n'amatwi, muzirikane kandi mubakwe n'ijambo n'impanuro tuja guhabwa na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu ibyo yadutekereye uno munsi. Ni kuri ico civuzo nsozereye ko iri jambo ndabifuriza kuroranirwa muri iyi minsi yose tuzomara muri iri huriro mpuzamadini yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Imana yabazigamye n'ubu ibandanye kubarinda. Murakoze.